none uranyibagiye ko ari umugenzi wanje uranyibagiye ko ari umugenzi wanje na wewe uraca n'umweswe wewe ugiye kuzana abayeswe ega nasanze nake nyuguriye namba safu yagiye atugaye naziye mbona yinjira ntaranacikana hari mugabo nawe turazinanye kweli turazinanye ntunyihakane kuko ubonye menye kuko ubona menya aho uba kuko umenye aho uba wari urinyegeze wibaza katanzo gutora ngoma ndakubona ko mbuga ukabumenye kuno kugura usibe wakonshi mana yisire je urakubona ko ari umugenzi nina gucishije uko kugura je nagucishije iki waracyamagura abantu batugende mu butumwa Jisi nikini mana andame imishuse na mamurani bibatubwira. Ukabyizera none. Guto wo muntu n'umusazi none n'umusazi. Ubu tugiye kuceje basubire banyamamaza bose banyingirije ibintu zibamenganye. Shiri mbabarira. Cyakwabarira cyakubwira kigire usabye uyaraje umuntu wandira muvuga rero iriyo. Ariko sinje Fisimana Fisumuzigamye Adizosa nkikice Nurukundo Hola my people ndabaramukije amahoro y'Imana mwiriwe na bwakeye bivanye n'amasaha muko murabira ko kino kiganiro cyacu ku mazina nitwa Noraske ntaro gatandatu Noraske Solution man of God I'm new creation I'm son of God I'm unstoppable nandi mazina menshi nkuko mubibona ndi muhira ndi kumwe n'umushitsi wanje umujama tugitse izina cyawe hanyuma nanze nkaba nitwa Edward Shanke kwizina y'igitazino nkaba nitwa Mailongi irindi hanyuma haremba ari Mailongi Mailongi canke my hate my hate nakubali my hate niko bimeze sasa nkuko mubizi amaze imisi ntagira prank abantu muguma mumbye ati ntugire prank umudamu wawe urabona ko yibungenza ariko nanje nkavuga nti abakunzi banje ko biri kose baguma bakeneye prank na channel babandi bakeneye kuruhuka urabona muri iyi misi hari ibibazo byinshi abantu bakeneye kuryoherwa bakeneye impanuro bakeneye ibintu byinshi cyamvuga nti kanzane uno mujama Mailongi uramona Mailongi niwe turi kumwe no muzi urabona mwerekane umujama amaguru yaragurishije asigaranye kuguru kumoje urabibona mana kuguru wagushitse ashi tiyo kuguru kwanze kabisa nasike n'ingorane kabisa hari umujama wanje twari dukundanye cyane tukiri hariya ku gatumba ruguru yari baby hanyuma niwe yasubiye kungirira kino kintu sana agurana no mabi mubona no munsi andiko okay mwavyumvise sasa hari abagesera singomba ko aza kuvuga byinshi tugomba tukorera prank umugore niko bimeze ariko kandi urabona n'umujama afise kuguru yati mbe boro ndayitwaye wocu ugenda gute vyongora sana ntava nsanga nagendeseze n'amaguru n'inzara zose ziceze ni hatari numujama wanje antreta urabona ko dukora bucokoza yitwa Mailongi ndaramukije abantu bose aho bari bagendana ubumuga ntimwihebure Imana iri kumwe namwe kandi kuba ugendana ubumuga ntigisigura yuko utoshira gukora ibintu binininya kandi ntibisigura yuko utoshika ku ndoto zawe abantu bose aho bari bagendana ubumuga butandukanye bw'abako kutagira amaguru nkuko bwo mujama wanje Edouard bw'abako amaboko kutumva neza n'ibintu bitandukanye ubumuga bwe bwose ufise yawe umuga bw'abagabo ubumuga bw'abagabo nabwo ni burabaho bwose mwihangane uno mujama amazi imyaka myinshi ameze gutya ariko n'umuntu w'abantu n'umuntu afite umutima mwiza nta n'umuntu agirinze ngo kubera ko atameze nkuko abandi bameze ariko kandi n'umunyamwete asanzwe anasuka aranasuka ndazi ko benshi bamuzi muri ivyo bintu vya gutyo ariko kandi abantu bose aho muri mufise mugendana ubumuga canke mufise abantu bagendana ubumuga ntihagira umuntu abakumira canke nimwikumire namwe murakenewe muri societe murakenewe mu kibano bwira abantu b'abantu bikumira babaje musanga aca yumva menga amugaye ukuntu yoca asegerereza vuga mani hanyuma je kintu no bivuga ko kuri ico kintu usanga umwe wese yanga kwemera icarico novuga kari ingeso mbi kuko iyo umaze kumugara ukamugara kandi ukabona ko byagusitse ko uravyakira kandi ntibica bisaba ko uvuga ati usize
umutima muri ziriya zindi ngeso iyo umuntu amaze kumugara arashobora gukora ibikorwa byose hanze honyine ukuntu mbona muri kino gihe nsanzwe nkora akazi kwa Casado de Bote hanyuma nsanzwe ndi n'umurimyi urumva ibikorwa byose ndarima sana man hanyuma kandi ibintu biragenda neza nta buruhe kuko naramaze kwiyakira ibintu byose ndabikora kuri kwanza mwavyumvise afise ukuguru kumwe n'umurimyi undi munsi nzoza kukuraba uri kurima tureke abantu ngene umuntu afise agendana ubumuga ashiye kwiyungunganya guys ndabisubiyemwo umuntu agendana ubumuga hari hose n'umuntu nk'abandi niyakire nucangamuke ureke kuguma wumva mengo urikumiriye ubumuga bwari bwo bwose ufise yaba ububoneka n'ubutaboneka n'ukuri kandi Imana iri kumwe namwe tugira ko dusenga kugira ngo Imana iborohereze imirimo yanyu aho muri hose ariko kandi akabazo kamatsiko mani umaze kumara bikiye zingahe Jemani je novuga ibeke maze kumara muri kino gihe kuva ntanguye kugira kino kibazo ntanizo no wagize kino kibazo cyari kwanje nagize kino kibazo haraheciye nk'imyaka ishika 7 canke 8 gutyo imyaka 8 muguru fye utagira namba urumva ntikwasubiye kuboneka kandi sinovuga ibeke maze kumara ko ntuzingana Ebana novuga kari nyinshi sana ndagenda kuzibiti ngagenda ni kuzintoze z'ivyuma urumva y'igiti niyo kwirwamo yibeki intoze y'icuma nayo niyo kugenda mu rubanza kuza gusenga man bana ntuzi ko biba bigoye man urumva biba bigoye hanyuma ngatutagatera n'intuzo yenye n'intege abantu bose bagendana ubumuga ko batokwihebura ko batokwihebura iyo umuntu amaze kumugara ameze nk'abandi mani baba bafise n'ubwenge ameze nk'abantu banze wimvira igihe umugara ko hariho n'abandi abantu nabo bari mwari kumwe bari bakomeye no munsi mutakiri kumwe urumva rero tusaba umukama kugira ngo aguma gukomereza kugira aguma kurinda zijya zindi ngeso kuko iyo umaze gufata ingeso kuza mu barabara ukagenda gusegerereza mu bisanzwe ntagate kubaye wiye iyo bimaze kuba ntagate kubaye wiye iyo umaze kwiyakira n'umuvyeyi yakwibarutse aravuga ati kabisa cyo bikimuga mugaga kaba kiri mu muryango nibuka akandi kantu bambwiye ngo dufate nk'ubu kuno kuboko ndagucitse inguvu zari muri kuno kuboko zica ntizivamwo zica zija mu yandi maparti asigaye nk'ubu ukuguru kwagiye barako yari droite inguvu zarimwo nk'ubu zagiye ngaha mu maboko nk'ubu wenga umuntu wofata fresh ukamucakire kugira kwikore ngo vyora gajembe gete nivyo uravyumva kinguvu zari gaza zacomotse zikaja hadi ego man bana sikaze square muri man asi inguvu zote ndandi nazo kabe urazu bana yakuteye umugereka alugeno mfata si bintu byo kuvuga nari mugera aho ntakuri kuvugura gusigaye bana ndadogera kwibekiye man ari film yigeze kubona ikera sinzi kwibuka y'umupeti yatera urayibuka SF ingo kwanza nawe ndagufate video bakubone kwanza umuhungu wanje ndamukunda yitwa Sefu uribuka filme ya kera Sefu bariko maenda baramutse baramutse haja kaga slogan ana hola my people deje ndabusubiye umeze neza hanyuma nije narindi nyuma ya kamera none anzanye hano reka ndabaramutse mwese abakunzi wa prank no munsi kabisa ibintu bagiye gukorera amamara none uno munsi none si wewe ugize sunzanye muri prank hanyuma ubuheruka urabona umuji uribuka mani film rero ndakubaza ya kera Nengari yasinzi yabaki harimo yabashinwa ndayibuka nawe utarayivuga uko naravye yisi bayita makonongo makonongo harimo umutipa agendesha urutoki gutya ukuguru kumwe nk'umujama yatera umugere yateye umugere uyu ndaza nayibuka ko wewe iwabo rero igisigura yuko umuntu agenda n'umugashe gukora imirimo itandagaje kandi imirimo y'ubwenge so reka mufollowing sasa prank ngenge tugiye gikora babanza basobanurire neza oya man prank ntuyisobanura no ndayibabihirije uyu mujama turaza kumusiga hanze turamusiga hanze wewe reka twinjirije na wewe sivyo ucupewesha modoka uyitwa amaze kwipanga amana uyu n'umuntu wanje kandi ndazikataza kudekona umugore wanje aragoye no munsi baramutorira arashi so mudufollowing wewe reka ucidodora ya system nyine we powesha nga twinjire uce ishira mu modoka sivyo twagiye
Injira mani heruka wewe bafise ukuntu ugomba kubimenonera prank. Injira reka. Chini waza kwa kukuru. Kukuru. Injira. Aya, hiyo kubona gute. Reka tumanure ikiyo. Tumanure kidogo. Choose connected successfully. Acha maneno yako successful vitu gani? Yananje. Ucishe ngaho nyine mukiye. Sisi naza kuomba na ndio ati. Yeah, niyo ko. Sawa. Aho turatwika. Hano. Eki ya televiziyo ntuyerekana? Televiziyo. Ehe uyifatira. Aho ni nyuma ko yatwe turi nyuma ugumudukurikira we uganuka ukiwe yaranje ubonye agomba kukubona ucuryama urabona peti ukadekora ndakwereka safi Mairo. Sheri? Genda ugurure. Janete sinari genda ugurure. Jene urambwira ko se fata ubaye navyo wumva. None reka sifa akindiya chaka ugura muje. Jero ngira kugira ibintu ukati. Sorry, none ubona umuntu ko atabazimye. Kari wanukuru. Mahoro. Hanyuma umugabo wanyu nasura ku murongo. Mu Rwanda. Se basanzwe nitwa Mayirungi. Nkabamba ruguru. Mwe mufitanye gahunda? Oya twari dufitanye gahunda kuko nari nsanzwe naramurondera gose nkaguma ndamubona ku mbuga nguruka bumenyi. Hanyuma kuko hari ikintu kibi yankoreye. Umugabo wanje yankoreye. Mugabo sinari bwatura ahantu nshobora kumusanga. Mugabo kugira muri uno mwanya naguma ndamubona kuma yamamara kuri we ku ma Facebook kuki. Uno munsi ntembera numvise agakoro ko baba ngaha. Sinzi rero ko bari ngaha. Umugabo wanje akorera ikintu kibi? Ego cyane. Nibaza ko mwa mwihenze umugabo wanje nibaza ko atahuze. Umugabo wawe ndamuzi kandi bihagije. Kuko niwe yanjiye no kukugura mubona ukuntu umeze muri uno mwanya. Umugabo wanje? Ego. Nibibaho mutagira ngo mwihenze. Ibi byose kuko yari umugenzi kuko twari dufitaniye idiri ikomeye. Twari ko twakinana ruguru. Hanyuma niwe yashoboye kunza kuno kuguru uhayibona uhora ubona uno mwanya. Urabona ukuntu umeze n'ubu uramukunda kubona. Umugabo wanje byo ntavyo yakora n'ukuri. Mbaba nibaza ko mwihenze genda mutohoze neza hama. Ntumusingira intahe ndazi kariwe kandi kugira mve ngaha muri no mwanya utamunyeretse ndaza kwitura ubutungane canke mu amafaranga mve ngaha kugira ngende kugira sinitura ubutungane. Aho ndumva kuri babaye skro ngo ngushaka amafaranga rero mukuza kubesha ngo umuntu yaguciye ukuguru. Uwo mugabo wanje cyangwa uri kuravuga nde kuri kuvuga n'ibintu utazi.
Wasanga ata mugabo ngamfise nawe. Ndamuzi Noneho yitwa Nura ndazi ko kumufisi ntuso kumunyegetse ndazi ko ari ngaho mu nzu kandi mva ngaho ari kumuzanya mutemeye kuntunganiriza ndamutora hanyuma ndamutware imbere yo gutungana genda rero ubwo butungane hama buzoza kumwakira kandi ibintu byo kuza wivugisha amajambo ngukeneye amafaranga ngukeneye ibiki ngo yaguciye amaguru umugabo wanjye ibyo bintu ndazi uko atavyo yokora kandi agusabye umbabare rusohoka tugenda tuzanye ubu nyene tugenda tuzanye apana byo kumbwira ko tukomva ngangeye inde atompangira ndamutwaye nibiki mugabo nibiki ubu ntubona ibyanzanye none ibyanzanye ntabyibona none wa urinde none uranyibagiye ko ari umugenzi wanjye uranyibagiye ko ari umugenzi wanjye na wewe urata n'umwesiko wewe ugiye kuzana abayesiko ega nasande nake nyuguriye namba safi yagiye atugaye naziye mbona yinjira ntaranacikana hari mugabo nawe turazinanye kweli turazinanye ntunyihakane kuko ubonye kuko ubona menya aho uba kuko umenya aho uba wari urinyegeze wibaza ko atanze gutora ngoma ndakubona ku mbuga ukabumenya kuno kugura sibe bakonsi mana yisire je urakubona ko nari ko ari umugenzi ninagucishije uko kugura je nagucishije kuko kugura ama ntibapfuye anyo ni bande bagutura igihe wari ufise imipanga igihe wari ufise iki byose nabyo jewe kezimana jewe iho utanguye kunyihakana umviriza amatabasi byumvikane vugisha ukuri abantu bagutumye tubamenye vuga gushaka ko tutagufasha naguha ibyo ushaka ibyo bintu ayo majyambere nta numwe yantumye kandi urazi ko ari wowe wabigije utavyemeye ko kusora nanze kumba nawe nkawe ndagufata ndagutwara imbere y'ubutungane cyangwa wemere kumpa amafaranga atari uko nawe ndagutwara none ico gihe cyose basi yaguciye ukuguru ryayo wari urihe aheze imyaka 4 twabana ruguru kugatumba oyereka ole ntundo soka hanze byukavuga ntibiba nuzikura uruvizo ndabona kugiye none warankoreye ikibi nkaba mbonye ahantu baye utunyirukana none cyangwa cyahe yo ari mukuru byaye ngenda mushishuye oya musore naho menya n'abantu bamutumye abandi ndabona bamutumye ndabazi abantu babanyanka ndabazi mugabo ndagiye navuga ko ngiye kandi ari wowe wabigize ugaruka ngiye kuzana igipolisi abantu mugomba kunyahukanisha umugore waje mumubwira ibintu by'umubwira by'uburofa abana baruzi Chukuru za muntu yamuzi je naona kuma ndamuharira je nabone uko je ndamuzi he none numusadire aho yoza nini yaza naho sakacazanga je ngabona kunyonda guharira nabibo ariko she ndakubaze uku kuntu jiri kurambura wana ko je no shobora guca umuntu abica basaguta je nta muntu ushobora kuyumvira kuzanga ha gute akarondera wewe no wamenye kujya mugaba asa n'urumogi asa n'umuki kwaheye ujye n'urumogi sheri yanyoye bageni babandi babagomba kubera urumva ubugiye Jesine nzi n'ukuri umwicanyi vugisha ukuri nawe nyine wabigize kandi singene ukujuza kuntera ingorane umuntu abayifitiye ibindi bibazo nawe mukazane ibintu by'uwanyu ni uwo muntu mwapfuye ikibazo mwapfuye ariko urumva ko ubundi tujye kwamamara ahantu hose ngo waraciye amaguru abantu batugende mu butumwa Jesine n'ikintu imana yandamiye imishyushye n'amamurane ibibazo ukabyizera none uwo muntu n'umusazi none n'umusazi ubu tugiye kwica hejuru basubire banyamamaza bose baningirira ibitera zibamengaye shira imbabarira cyakwabarira cyakubwira igitera usabye uyaranje umuntu wongera muvuga n'ibirere iriyo ariko shira ninje urumva ngo nango Sindakwingirije none rware ngende umuronde hamuvugane bihere Jesine ukongera kwambikwa amabara nandi banyambika baze kunyamamaza noze mu mugabo wanje ndumwicanyi nkaho umengaje kandi wabira naboneka ko wewe uri njyanga wewe no kubigira aho ndabigiye ukuba wigirisha yo kuri umwana mwiza iminsi yose ariko shira kurambeshera kubeshera mu kigenda umuronde Oh, mana,
Baby, sorry, yari prank bubu, yari prank. Mayirungi ngo shamugenzi. Muramutse rero Mayirungi. Uramwumva? Muramutse umugore wanjye. Muramutse. Nakiwa. Mama Yosef, yari prank. Yo, Mayirungi, urabona ngene umpenze kuti umugore wanje barari. Sorry sinzosubira. Sefungura imbere y'akamera nakuvunana. Ariko ukeneye kubraba urukundo rwa mukunda ko aho ruhagaze. Kame mingi na Mike baby. Nukuri ako ni bya brag nukuri. Ndabonye uramukunda gose. None we ubona ko rero cy'umuntu kugora. Ariko nawe urahagura nawe umuseri ngukuguru gidego nawe fati praga gakubita kigufarira komeye. Rero ko ntari bwakubona uruwahe. Yo. Bana tendo ngaho ruguru ku gatumba. Ariko uri mugenzi. Ubu n'umugenzi. Kandi yabise abagenzi benshi. Uyu ari mu bagenzi banje. Si byiza no kumazi ukuntu mwayemo mpamo. Azi ko umugabo wawe ngo numwicanye ukuntu. None ubona bitamusa no. Biramusa ko ari umwicanyi bevugisha ukuri. Niwe yakuguciye. Yo, Paul bebe. Nugiye hera musabase bakonzi ba Solution Cup. Baramutse. Yo, Mayirungi vrema arankuriye amateka sheri nene nabuze prank no gukorera hamwe nawe mu mutima wawe wumva uri kurajugumira. Uyu muntu w'umugabo acambwa ati reka ndakwereke dukora amateka. Urabona aho nyene ngena n'umuseri yuvo jabo. Yabona ati reka ndakwereke. Aho rero yari yamwihaza zambaye ikabutura kwereke anakuduze akwereke. Nuko naje nafunze ngaha. Iyo nkura naho ne akwereke gukomera. No, ivyavye no kufisi. Rubaza ni bya mwereke manika. Oya, hano. Nubona ko mfunze ngaha. Nubona ko ndafunze ngaha. Nta kuriko. Baramutwaye. Era bahagara umunota wose atabiki yafise. Onyene bambwiye ko bakuriye mu isombe kwe. Dukunda. Wagize accident. Nagize accident kabisa. Ikimodoka kinini yacarangonze. Kubona ndiho n'ubuntu bw'umukama kabisa muga nari yakiri. Yo, pole sana. Umugenzi atakugura afise. Bamwita amaguru. Mubwira Mayirungi. Ashaka gukira film. Sheri yashaka gukira film uyu. Ariko akira na shadow. Wenda cyeko ndajugumira izina ry'Imana ku bintu mungiriye so. Ibaze wowe uziye w'umugabo wangu. Aho rero n'ikibazo cyacu twebwe n'akantu gatowe. Bacha babisakaza ku Facebook bakabyibusha n'abari kintu kirinda ngo bandi bati ubu reba ngo batangwa ku posting umugabo wanje n'umwicaye ariko wamba bari ugirisha imbere y'abantu kubera kari bushaka rero ubahe Ebana je muri no mwanya namanutse hirya yejo ubu natsindaro ngaha nyene aha mu gisagara ca Bujumbura ngamo hirya yejo mu ndwi itangura ndashobora godo azoca du umuntu wanje kandi yaje kubera dukuri iprank gusa mubazi ntore bazumgaje kuri tuvugana no kwitelefone tuzoyikore akantu yari yambwiye ko kamfite tuzokora hanyuma nandi amwemera ko nzotembera mu gisagara hanyuma nzoza tugukinishe filme n'ibindi ntiwabishobora yo gerageze ngira ndabyize no shobora kubimenya abafana mwana niraba ngo urafise ubumuga cyangwa urafise amashuri cyangwa urafise iki tumushigikire ni rungi Mayheti bisiguri mubaze baramuzi kano kazi nabakampa bambwiye na kantu kakaci kari ahantu muri Jamaica akantu abantu banywa sinzi kari umugi sinzi kari hanyuma kukwera nakunda guterama nsanga rero bakanyise rero warakunda kukana naraterama mugabo ntanako rero kwa naterama bose bibaza abantu bamiganza abantu oya wosanga umantwenga bari mu gifete
akasangira umwumbati safi sefu twajeje thank you shusho oya ntabyo kweza ngaho aho rero wigishije iki kuza nigishije yuko n'umuntu agendana ubumuga ari umuntu nk'abandi yo sinyigisha mubwire jenge n'abana ari umuntu nk'abandi mukino none se umuntu nk'abandi none kuza kumwira yuko rero wakumuciye bisiguriye iki kata share kana none ntabyakata ngaho byakuzaniye ugira plaque z'uburongo utazi no kuzisigura kata mani none plaque banyina bandirindi ni bangini siguri urazi impanuro twatanze yava nta mpanuro twavuze igitanga kare mwatanguye sawa basi omwe nk'ubu ibaziyo nayo kuce ndakumaramariza imbere yiwe nkakwereka ko ntagushigikiye mu bifuti okay uranshigikiye kamera oya ubwo dakano muye wako n'abagore bashigikira abagabo mu mafuti kandi bayibona ko bakoze amafuti joteme rero ariko nitute turabashigikira mu mafuti tutse turabamaramaza bahita mumaramaje nabo bawimaramaje pe mwa turabisubira byaheze bye kata sawa karibu Mayirongi